ntawubuza imvura kugwa. Wapi? Yes. Warapfunywe ntiwapfuye, warahabishijwe ntiwahababuka. Ejo witwa Mpozenzi, uyu munsi uje witwa Harabagabo. Yes. N'izina ry'abatisimu nka DICOBU Development of Initiatives and Cooperations of Burundians in USA. Iterambere ry'ibikorwa no gufashanya kw'abarundi muri Amerika. Indongozi zidatamikwa ijambo kandi zitiyanganira abambuzi nizo dukeneye. Warabaye imfura kandi n'ubu turi imfura mu muryango. Kandi baze bambe bibuka ku mwana w'imfura mu muryango yamafise ijambo rikomeye cane. DICOBU urakundwa cane kuko abakugize sindyarya, bakwanya ubusuma n'ayandi mabi yose. DICOBU ntiwigera wihakana abana bawe, ubigumye ntivyoroshe urabakwa inyuma. DICOBU wakoze ibikorwa vyinshi, wambaye uyundi mwambaro kandi abanywanyi bawe bose barabizi. Ubu wiyubuye uje uri mu shusho nshasha, mu yindi shusho nshasha nyene, mu yundi mwambaro kugira ngo ukore ibisumba ivyo wakoze aho hambere. DICOBU zimurura abazimijwe, mesha bikebuye, garura wongera ushire mu ruhongore intama zawe. DICOBU iwawe byose birashoboka, kuko n'uwavuga ngo arakwibye yo kubwiriza induru, kandi ndazi neza niyoshikana kuko ingoma iroroshe kwiba, ariko aho uyivugiriza niho hagoye. Abakugiza n'abasenzi ntibameze nk'abayuda, ntibatamikwa ijambo, bahagarara kamakomando. Yes. DICOBU turiyoka ntiduhagaze gikomando, abanywanyi bawe turiyoka ntiduhagaze gikomando, mu mihingo yose turiyoka ntiduhagaze gikomando, naho twagiye turiyoka ntiduhagaze gikomando. Oya turigado turiyoka ntiduhagaze gikomando, mu mareta yose turiyoka ntiduhagaze gikomando. Indongozi turiyoka ntiduhagaze gikomando, intumbero ni yayi turiyoka ntiduhagaze gikomando. Maka Burundi tubushikanye yowe ntiduhagaze gikomando, turiyoka ntiduhagaze gikomando, kandi byose birashoboka. Turiyoka ntiduhagaze gikomando, na DICOBU turahagaze. Turiyoka ntiduhagaze gikomando, na DICOBU turahagaze. Turiyoka ntiduhagaze gikomando.